Imiryango ijana y'abasanga butaka bafise amikoro make yo muri komine Bugendana yatowe ku mitumba itandukanye yarashikirijwe kuri wa kabiri igenekerezo rya 2026 Munyonyo 2024 amakarata yo kwivuriza ko kamutanzwe n'ishengero Charité Vivante. Pasteur Nyongabo Ponce arongoye iryo shengero Charité Vivante yameje ko ico gikorwa bakiranguye ku bw'umutima w'urukundo nk'uko iryo shengero ryitiriwe urukundo. Ikindi naco ngo ni mu ntumbero yo gushigikira imbona kazoza y'igihugu c'u Burundi cihaye. Nyongabo Ponce yaremeye ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira ngo n'abandi nabo bagire ico baterereye imiryango ifise amikoro make. Rero hambavu y'ivyo muze kudushimira turazi yuko tugiye kuzododora n'abandi bakozi b'Imana baze bakorere kuri uwo mutima w'urukundo natwe iri shengero Charité Vivante werekanye baze bagira ico bakoreye yindi miryango. Kristo mutanteri wa komine Bugendana arakengurutse ico gikorwa cyo gufasha cakozwe n'iryo shengero Charité Vivante, akasaba n'abandi bafise umutima w'impuwe kugira ico bakoze narijya abasanga butaka muri yo komine ya Bugendana basanzwe bakwiragiye ku mitumba 14 kandi bakaba bakenera gushigikirwa. Yasavye kandi abo basanga butaka kubungabunga iyo ngabire bahawe. Naho mutaronka mwese ubwa mbere abarose mubanze mufate neza ivyo mwarose, kuko iyo mubifashe nabi inguvu ziracika. Iyo bakubakiye inzu ejo kabiri amabati ukaba wayagurishije inguvu ziracika. None tubasabe abamaze kuronka ivyo murose mubifata neza, ikamu uyifate neza. Ejo utarose bashaka kuba batarose bose, ejo nawe ubundi azotukurikira aronka. Mati aserukira abasanga butaka bo muri komine Bugendana yarashimiye cyane warongoye ishengero Charité Vivante ku mutima w'impuwe n'ikigongo yerekanye mu gufasha abo bafise amikoro make na cyane abo mu bwoko bw'abasanga butaka kuko amaze gufasha imiryango itari mike ndetse abandanya akora n'ibindi byinshi. Rero nukumukengurukira cyane babivuze, hari n'ibindi ariko arakora, hari umupfakazi ariko arubakira inzu, hari abana yahimirije gusubira ku mashure, delegiteri biravugana barasubira ku ishuri barabakira. Ivyo byose n'ibikorwa by'impuwe twamubonyemwo. Rero Imana gusishishikara igira gute yuhira. Nk'igisabo warongoye abasanga butaka bo muri komine Bugendana yasavye ko leta yo baronsa amatongo kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo niyo bandanye baza barasabiriza. Nyakwamustanire yavuze ivyo badufasha no kuri komine kwandikisha abana ku buntu, deka n'izindi mpapuro usanga dukeneye umuntu aje hano baraziturosa. Ariko hari ibibazo nyamukuru usanga tugize gute dufise. Twofashwa muri ibi byo kwivuza ivyiza cyane. Hari ikibazo mugabo nyamukuru twebwe nk'abatwa dufise, turose umuntu adodora kugira ngo turonye indimiro. Twasanze wari umushinge wa mbere utuma umuntu agira gute atera imbere. Iyi mbono y'igihugu twebwe ntituzohava ngo tuyishikire ko tudafise aho turimo. None tuzoza turabagora ngo tugura amakarata, tuzoza turabagora ngo duhe imiceri. Tutariko turarema murumva ko iyi mbono y'igihugu twebwe ntituzoyibamwo. Iki nico kibazo nyamukuru twebwe rero dufise, tavuye mu nzira muzoguma mwumva imyidogo y'abatwa hirya no hino iguma igaruka.